muga abagore bo siko bimeze bo barashoboye kwihanganira kuba mu rugo rutarimo umugabo mu gihe baba biyumvishije muri bo yuko ivyo umugabo yagiyemwo ari ibintu bizima. Muga murabe n'imiryango mike abagabo bashobora kureka abagore ngo baje gukorera kure ngo hanyuma ngo nabo ngo basigare mu rugo ngo n'ibikorwa by'abana bose. Muze muvyihweze nuko nyene. Niyo mpamvu Yesu mu bwenge bwiwe yavuze ati ngiye guhitamo abagabo kuko ndafitiye icyizere aba bagore 12 bazoba basigaye mu rugo. Umutima w'Imana harimo ibyiza gusa bineze z'umutima. Ndaramukije abakunzi b'ibiganiro bica ku mutima w'Imana mushikirizwa na papa bien-aimé, papa de couple, ami de famille, inshuti y'imiryango. Uyu munsi nashaka kuvugana namwe muri ibi bihe aho abantu turiko twitegurira cyane guhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakenyezi. Ni umunsi ukomeye cyane, ni umunsi aho abakenyezi bibuka umunsi wabahariwe. Benshi rero baca bibaza ati mbe kubera iki abagabo ata munsi wabahariwe uhari mugabo hariho umunsi wahariwe abakenyezi? Hari impamvu, kuko abakenyezi uhereye mu ntango y'isi bamye bacinyizwa, bamye atajambo bafise. N'ikimenyamenya benshi bavuga yuko kwiga kw'abakenyezi byaje nyuma yo kwiga kw'abagabo. Mbere abagabo nibo biga cyane mugabo abakenyezi nabo ntibiga. Niyo mpamvu haje agateka k'abakenyezi kugira ngo abakenyezi nabo nyene baronke ijambo. Kandi hariho n'uturere tumwe uyu munsi tubona tugasanga abakenyezi baracacinyizwa, nta jambo bafise. Niyo mpamvu bashizeho umunsi wabo. Mugabo rero indi minsi yose isigaye ikiba iminsi y'abagabo, kuko abakenyezi bobo umunsi wabo numwe. Mugabo rero kuri uyu munsi wahariwe abakenyezi nashaka kuvugana namwe n'impamvu Yesu atahisemo abakenyezi mu ntumwa ziwe 12. Ariko nimba uri mushasha kuri chaîne y'umutima w'Imana, ndagusabe ugire subscribe canke sabone kugira ngo uzokwame uri wa mbere mu kubona ibiganiro byacu igihe cyose tubishizeho. Hanyuma murazi ko papa bien-aimé nta mafaranga ndabasaba, ariko ico ndagusaba igihe cyose ubonye ikiganiro gishasha cuhamagara umugenzi wawe, inshuti yawe, umuvyeyi wawe, umuvukanyi wawe, mubwira ati papa bien-aimé yashizeho ikiganiro gishasha. Ahama dufashanye twese gukwiragiza ubutumwa tuba twatanze hano ku mutima w'Imana. Reka tubandanye ikiganiro cacu. Uravye Yesu mu ntumwa ziwe 12 yahisemo abagabo gusa. Burya Yesu ntigeze ahitamwo abasore canke abantu batubatse, yahisemo abagabo bubatse bafise imiryango, bafise abagore, bafise n'abana. Niyo mpamvu mu nzira hariho intumwa yamubajije ati mbega twebwe twahevye byose tugaheba imiryango yacu, tugaheba abana bacu, abagore bacu, ati mbe tweho tuzoronka iki? Murumva yuko izo ntumwa zabajije ico kibazo kuko zabona yuko zifise imiryango. Uti rero Yesu impamvu yahisemwe abagabo nuko yarazi neza yuko umuryango usigayemwe umugore ibikorwa byose bishobora kubandanya bigenda neza gusumba umuryango usigayemwo abagabo. Niyo mpamvu Yesu yahisemwe abagabo. Nimurabe neza aba bagore 12 b'intumwa 12 za Yesu bose bagumye mu ngo zabo, baguma bakora ibikorwa vyo mu rugo. Ico rero cyatumye mission canke umugambi wa Yesu ukunda ugenda neza, kuko iyo bajya abagore bataguma mu rugo gwavuyemo abo bagabo burya Yesu ntiyari koroherwa. Ikindi naco mukwiye kumenya nuko Yesu iyo yahitamwe abagore ntiyari no kumarana kabiri. Uti kubera iki? Nagomba ndabibutse ikintu kimwe nibaza ko benshi baba bacibuka, sinshatse kugishigikira mugabo nshatse kugira ico ndakivuze. Hari umugabo yigeze kuza yitwa MIGURUMIKO. Uyo mugabo atangura yita Imana, benshi barazi inkuru yiwe. Mugabo ujya mugabo impamvu mission yiwe canke umugambi wiwe utamaze na kabiri nuko yakoresheje cyane abagore gusumba uko yokoresha abagabo. Aha rero sinshatse kuvuga inkuru z'abazebiya, bo bashatse kugira intumwa z'abagore. Ariyo mpamvu ibikorwa by'aba bantu bitigeze birama. Kubera iki? Abagabo ntibashobora kwihanganira urugo rutarimo umugore mu gihe aba yagiye mu bintu kanaka canke yakurikiye umuntu kanaka. Abagabo
bigerageje ntibabishoboye. Niyo mpamvu abagabo bahagurutse mu gutuza aba bantu. Muga abagore bo siko bimeze, bo barashoboye kwihanganira kuba mu rugo rutarimo umugabo mu gihe baba biyumvishije muri bo yuko ivy'umugabo yagiyemwo ari ibintu bizima. Ibi rero tuca tubona yuko aba bagore 12 b'intumwa 12 bobo bariyumvishije ubwa mbere igikorwa Yesu yaje gukora ku isi, abwo bagihishuriwe mbere yuko abagabo bagihishurirwa. Uti kubera iki? Kuko bo batanze ikimazi abagabo babo ngo baje kwihebera ministeri yivuga butumwa, hanyuma baheze bazoshobore gufasha isi. Niyo mpamvu Yesu wewe yahisemo abagabo kubera ko azi imitima y'abagore, azi ko abagore bashobora kwihanganira ubuzima bwo mu rugo bwose naho abagabo batuba bahari. Muzoshake mu byihweze mu buzima bwa misi yose, abagabo barashobora guta imiryango bakaja gukorera kure y'imiryango, bakaja ruguru, bakaja hanze y'igihugu, mugabo abagore bakaguma mu rugo batunganya ibikorwa byose. Abana bakagumana indero nziza, bakaguma biga, bakaguma bafise n'isuku. Mugabo murabe n'imiryango mike abagabo bashobora kureka abagore ngo baje gukorera kure, ngo hanyuma ngo nabo ngo basigare mu rugo ngo n'ibikorwa by'abana bose. Muze mu byihweze nuko nyene. Niyo mpamvu Yesu mu bwenge bwiwe yavuze ati ngiye guhitamo abagabo kuko ndafitiye icyizere aba bagore 12 bazoba basigaye mu rugo. Abantu mwibaze rero ngo Yesu ngo yahisemo ngo abagabo ngo kuko yakengereye abagore, muri ihenda cyane, muri ibesha. Mwarahezagiwe, umunsi mukuru mwiza, muryoherwe muhimbagwe. Uyu n'umunsi Imana yabateguriye ngo munezererwemwo. Ni fire. Umutima w'Imana. Papa bien-aimé.